Nshuti bagenzi muriko murakurikirana ikinyamakuru Itara Burundi ndabaramukije. Uno munsi turafise ikiganiro tugire ku ngwara y'igisukari, ingwara y'igisukari benshi bita diabete. Ibiharuro vyinshi birerekana yuko kw'isi hariho abantu benshi bagwaye ingwara y'igisukari, ku buryo mu Burundi bavuga yuko abantu bashobora kuba bayifise barenga 220,000 mu biharuro vyasohowe n'urunani rwo kurwanya ingwara ya diabete mu mwaka w'2021. Rero uno munsi rero dufise umutumire tugira tuganire ku bijanye n'iyi ngwara y'igisukari kugira ngo atubwire nk'umuntu amaze igihe agendana iyo ngwara, amaze kubona ibintu bitari bike vyerekana yuko umuntu ashobora kuba afise ingwara ya diabete canke ukuntu yo kwigenza. Rero kugira ngo tutangure kino kiganiro reka tumuhe kaze atwibwire cyane. Jewe ni Jean Pierre, ngwara bayizi kera. Umere nk'uwegera mikro vuge cane. Kirundi bita ingwara y'igisukari, no kuvuga isukari irenga igipimo yagenewe mu maraso canke ari nke mu maraso bivanye n'ico gipimo yagenewe no kuvuga umuremyi ko yaremye umuntu. Rero ndi mu bantu bayimaranye igihe baba bayimpima, baranyandikiye imiti nayo nafashe nari nkiri muto siporo nyene cyambaganyije bisanzwe yateba ndafati yayo kuva 2006. Murakoze. Tugiye ku kibazo ca mbere abantu benshi baribaza ingwara y'igisukari niki? Nkuko nariko bivuga ni ingwara ijanye n'uko isukari bari nyinshi paraporo igipimo umuremyi yayigeneye mu mubiri w'umuntu canke ikaba nke mu maraso. Isukari kabanke byose biba ari ibibazo, nivyo rero bita mu gifaransa hyperglycemie na hypoglycemie. Mbega none hari ubwoko bungahe bw'ingwara y'igisukari? Ubwoko buzwi n'ubwo bwoko bubiri wa diabete de type 1. Duhere kuri diabete de type 2 ariyo aba ari isukari nyinshi mu maraso irengeye ca gipimo navuga, akaba na type 1 ikaba ari isukari nke kuri ico gipimo nyene cagenewe igipimo normal c'isukari mu maraso. Hariho abahora bagenda kwa muganga iyo bafise imbanyi babapimye bakabona na ingwara y'igisukari. Irya ngwara y'igisukari twofata yuko ari ingwara canke n'ibintu biba vyameze nk'ibiba nk'ingwara tariyo. Hariyo mwoba muzi? Iyo vraiment ntayo nzi, mbabare cyane iyo ntayo nzi neza, sinovuga ko bari ingwara canke bijanye n'ivyo bihe abore abarimwo. Ivyo vraiment ntavyo nomenya, nibaza ko mwokwegera cyane abaganga. Wewe ukigufata nibihe bimenyetso watanga kubona kuri iyo ngwara y'igisukari wobwira n'abandi ku buryo babibonye boca begera muganga? Ibimenyetso rero by'ingwara y'igisukari n'abaganga bama bivuga kenshi, yego harimwo bimaze gushika kure basanga umuntu yataye ibiro, cyo bita nuzeye réduction de la masse musculaire, basanga umuntu mbere bigiye kurusanga n'umubiri warahindutse akamutse. Murabona nk'ishugwe iyo riri kuzuba nyene riteba rigahinduka, byo bita déshydratation. Hariho ibimenyetso byo kuja kwihagarika kenshi cyane mw'ijoro, bavuga yuko iyo umuntu amaze kwihagarika birenze kabiri mw'ijoro naho yoba yanyoye ibintu byinshi. Iyo ngwara yoja kwipimisha kugira ngo barabe ko bitavuye kuri iyo ngwara. Hari n'ibindi bimenyetso rero iyo ngwara kandi isubiye inyuma gatoyi, ingwara abaganga bavuga yuko ibyo bimenyetso bishika ingwara yaramaze gusinzikaza mu mubiri, ugasanga inguvu wari ufise sico gifise, ugasanga ibintu wari ushoboye kera bikoreshwa inguvu zibishoboye. N'ibintu rero mwe nivyo bavuga batinyarukira kwa muganga wipimisha. Mbere impanuro abaganga batanga bavuga yuko umuntu wese ategeza kwipimisha ingwara y'igisukari, kuko ni ingwara yinyegeza mu muntu ikaboneka itevye, kandi uko yinyegeza ibiri kuri ibintu mu mubiri w'umuntu. Murakoze. Bivugwa gute? Rero ko ni ingwara yamaze kumenyekana, muganga nonosoye kambere n'abaje generaliste mbere yuko bakurungika ku specialiste baraguha imiti, mugabo bagaca bakubwira bati gerageza urondere umu specialiste wewe aca guha imiti nyene ja ingwara yawe ahigeze. Ko n'imiti kirundi, ariko iyo miti y'ikirundi kwifata gose kubera ta dose izwi kandi kubera atabyigwa byabibayeko cyane. Iyo miti bavuga ati naho buri kurayifata genda kwa muganga, ugume kwa muganga umusaba konseye muganga. Hari imiti nicyo bita
agahombo. Je personnellement ndafise nohamya yuko ari umuti ugabanya cyane isukari. Hari n'indi miti rero bavuga ngabo kubera ifise kandi kamaro kenshi turafata rimwe rimwe pour la prévention birizi, ariko uguma kwa muganga wewe ari professionnellement compétent uteza kuba muri akoze. ahubwo nyene tukiri kuri ico hariho umunyagihugu yariko arakurikirana ibibera ku mbuga aratubaza ibibazo, reka ndakumvishe ibibazo yabajije kumve ko hari ico ushobora kuba wocishurako. Amahoro neza nyakuba. Nabonye ko hari message yuko haza kuba ikiganiro cyo kuri suje ya diabete. Je nari mfise utubazo tubiri, barakunda kuvuga umubiri ko ufasha, byo ari byo amababi ya muringa canke tujya tubuto tujya dutete twayo two hari ico dufasha. Umva ibisigaye nyina n'umuti, imiti nayo mwaza kuduha ama precision iri efficace. Hariho ama generic canke n'amantuze nayo bita ama speciality. None watangwe ama speciality bakaba ari kuri generic, umva hari ico bifasha, urumva umuntu acaye ubumenga masinzikara, sinzi ko biva kuri ivyo umuntu aba yahereye kukomeye akaba ageze ku ufise ubukare buke. Murakoze. Tugendeye kuri ico kibazo c'uyo munyagihugu, wewe wagiye ubona ufata imiti batubwiye ko wabanje kumera nk'uwitinya mu nyuma ukayemera. Iyo umuntu yovuga ngo ivyo vyamuringa n'imiti canke ivyo vya wovyizera ari byo wakoresheje navyo, canke iyo watanguye speciality urasubira kuri generic hari ibyo wowe waragiriyemo nk'umuntu yoba yarabanye n'iyo ngwara? Jewe rero natanguye jewe meze nk'uzarakwepa cane iyo miti ikirundi canke ibita gakondo rusange. Iyo naco noyihamya ko cane ko muri iki gihe usanga tugira Imana tuba turi mu bihe bwanga bwateye imbere, kandi ata muntu yovuga yuko hamubanye kure. Nibaza ko vraiment abantu botangura bakanyarukira kwa muganga muri ivyo vyantuzeye muri ivyo bintu bitagira novuga ko ata formule bifise. Ari muringa irafise zifasha, ari umubirizi urafise zifasha, ariko tugume tuje kwa muganga ko muganga irabinonosoye. Muganga ibintu yize byemewe. Kuvyerekeye generique na speciality, abaganga bonyene babinonosoye baremeza yuko muri iyo miti ibiri ico bita la molecule active vaho mu kirundi intimatima y'umuti ko aba ari yayindi. Usara bahora bidogera yuko imiti iva muri ende bavuga yuko ngwite bikwije nzene miligram, ariko ubundi la molecule active aba ari ibyo bita speciality waworoshe gusa kumira mu kanwa ufite utu envelope twa nyuma tumeze nk'utuntu tworohereza umubiri kandi uri kurawufata n'ivyo. Bon, kuri ivyo washaka niyo miti bita speciality biva n'ibivuyemo nk'imiti yantuze iva muri Allemagne, usanga yoroshe kumira kandi usanga ni plus efficace. Icyo nico biva kuri ivyo vyerekeye imiti. Ariko rero jewe bera urambenda bifisemo kandi munatakirangira uretse ko ngeze kwambara marinette indi zose je protocole novuga ingene umuntu yo kwigenza kuri diabete. Sinzi ko ico kibazo uza kugishikako. Yazavugishikirako nta kibazo. Twari tukiri kuri ico c'imiti. Iko murakoze cyane mwagishikako cyo bivuze ko. Okay, nk'umuntu baranye igihe ingwara y'igisukari hariho igihe abantu benshi bashobora kuba bafite ubukoresho bwo kwipima ibipimo ugasanga baramenye ko byaduze canke byamanutse ibisukari. Wewe ibi bipimo kenshi baraba yuko igipimo ciwe c'igisukari kimeze neza ni kangahe? Ibipimo rero biri kubiri. Hariho ibipimo biva kuri 4,1 à 6,1 bonne mémoire, no kuvuga des extrêmes iri munsi ya 4,1 ubu uri muri ipo, iri mo hejuru ya 6,1 ubu uri muri IPR muri hyperglycemie. Hariho ibipimo biva kuri 9 kuri 10. Oya bagwijana 18 mango ni mu 74 amijana na 10 gutyo ndibaza. Ijana na 10 cyo nibuka bwo munsi. Sinibuka neza imengo ni aho twibutsanya ntaco ko rasa n'abanje gukoresha. Kane n'ibice kimwe ugacugwiza na 18 ugacuheza ukabona yaro birimwo. Umaze kubona uri munsi y'ivyo baravuga ko ushobora kuba waca wegera kwa muganga. Yego urakoze kunyunganira. Mbega je none diabete irakira gabasha iyi ngwara y'igisukari yobikira? Gato iro nagira mvuge yuko je personnellement
ivyo kwipima imisi yose mu gitondo nabonye ivyo stressa kurusha yego ivyo n'abantu bipima imisi yose mu gitondo je ivyo ntavyo nkora nabonye imengo vyo wava binstressa kurusha hanyuma mugabo nkakomeza abandanya nuko nigenza na cyane cyane ko usanga ibikoresho bukoreshwa kupimwa buba buzimvye cyane byo bita amabanderete usanga buzimvye kurusha ngira ngo ya miti abantu benshi ngira ngo hari igihe babitinya kubera bishobora kuba byo bashira muri stress mugani wawe ikibazo cya vraiment zirazimvye apareye bayitanga kuri gusa apareye ubuye henshi bazitanga kuri gusa bwabore banderete zicazi bivana n'igihugu ariko kenshi usanga baba baharuye igitigiri c'amabanderete utegerezwa kuba waguze kugira ngo baharure yuko inyungu bakuyemwo n'aka mashini kagiriyemo bakabona kuba bungutse nta mudandaza atanga ibintu bya gusa hajya abari biharura yego mbere nibaza yuko kuri coye nka les différentes associations z'abadiabetike zogerageza zigasemerera zigatera kama amareta kuko byaze kuzimba biba bivanye n'ingene nabo badandaza nabo nyene amakori babirihira amareta rero ko sensible kuri ivyo ico kibazo c'abantu bagwaye kuko atari bake benshi turaza kukigaruka ko amaja mu mpera ico kibazo c'ico twohanura n'ico twogira yuko malaria engo niyo ngwara itwara abantu benshi none twari ko turabaza burya iyo ngwara y'igisukari irakira kuri ico rero jewe je très peu de témoins bambuye ko bayakize ubwo bariho benshi kwa muganga bavuga jewe urumva ngo mbwira reference kwa muganga jewe rero abaganga bava ngo ni ingwara ngidakira maladie chronique ikira reste convaincu yuko atangwara nimwe idakira dene igenjeje n'ingene aba asanzwe araso yiwa meze hariho nk'abantu biciye mu masengesho muri nyene yaremye umuntu asize yamushizemwo azi nyene ADN imeze kuko niwe asobanukirwa umuntu kuko niwe yamuremye je namba ndoka de témoignage biciye nko muri ntuze mu kiganiro kanguka cyangwa isindi kumana abantu benshi bemeze yuko bakize uramaze kuba wabanye n'abantu benshi bagwaye ingwara y'igisukari nibihe bintu umaze kubona iyo ingwara yarenze urugero bitangura kuboneka ku muntu nk'ivyo bita ama complication ajanye n'ingwara y'igisukari ivyo nayo navuze mu gatoyi kandi rakoze kumbaza ico kibazo navuze ko perte du poids sensible du poids takindi vuye kuri iyo ngwara ivyo kugwara amaso abadiabetike amaso arakunda hari n'abashika ku buhumyi Imana ishimwe cabindinze kandi carinze benshi kasagoye hariho nk'umurundi naratishije icyo kirenge ciwe mu magroupe kugira mbere bagize n'ico bashaka kumufasha bamufashe wageze kuri ama communication kirenge ngira ngo vuga birebire kuri ivyo mugabo vraiment kigwaye cyane urazi ko ashaka gushika n'amamputation ibintu mwe nivyo kandi ugasanga de façon générale umudiabetike nta nguvu afise ntashaka no gukora akazi hama gaca musaba rero regime ngataza kubishikako ya regime urumva regime ni umuntu vraiment umudiabetike n'umuntu agoye harya ntago yaba kwibukisha byinshi turaza kubishikira ko ngira ngo kirenge turaza turashobora kucereka n'abantu barabe uyu muntu hama bishitse akagira umuntu agira ico ashobora kuzomuterera ubwo tuzoca tubaha contact yawe kugira ngo canke iyo wundi yoba ari yashinzwe n'uwo muryango kugira ngo bashobore kumufasha ashoboye kuba yo kwivuza kuko nawe arakeneye kubaho ikindi kibazo gikurikira kivuga ngo mbega none ingwara y'igisukari iraza no mu buzima bw'umuntu mu kibano c'abantu ukasanga yagufashe igufatana no mu ngene ubanye n'abandi iminsi yose donc ugasanga ni ingwara iza mu buzima bw'umuntu iminsi yose bigenda gute iyo ufise ingwara ya diabete mu buzima bwa minsi yose iyo ngwara rero utayiraze neza yasha no konona aho sinobira biracuko cyane ifise bakuze bose baca bapfa iyi ngwara kubindi ntabyo kuvuga ngo barakumarginaliza ntabyo kuvuga iki mu mibano en general nta birebire bigira uretse yuko umuntu aca agira regime yiwe yafise uburyo biragorana nibaza ico twoba turakigeza ngaho yego murakoze mbega ingwara y'igisukari yoba ari ingwara nofata yo ya karonda ko mu muryango ni ingwara dushobora kuba
turonka tubiciye mu batuvyaye donc genetique héréditaire. Urakoze kubaza ico kibazo. Ivyoye ubuhinga buremeza yuko hariho iyo ngwara ishako haraba usanga ari héréditaire, ico bita des causes internes. Hari ibindi bita des causes externes, ivyo kwigenza nabi. Bon, sinovuga yego ndekatuko kubera yuko inzoga nyinshi, amatabi, nibaza ko tamadiabetike yonyura umugi renyo yose nzipa cyo ndakireke ariko ibintu ni kuko navuze kwigenza nabi kubera niyo muganga acakubwira ati mviza rero iby'inzoga bigabanye cyane ariko omye ubireke naho bitunanirana bazonyumva nibaza ko bazontahura kuko nabonye benshi mbona basomo iragoye rero kubera uyigenjeje nabi canke cyane ya des causes internes izo za héréditaire usanga vraiment abantu ibamerera nabi cyane kurusha abandi bataba bisenyuze mu bitabo kuri hérédité kuko iyo umuntu agabanije ivyo yagize amategeko z'amatwize ya muganga ari conseiller zo kwa muganga usanga umuntu ashobora kwimara nabi imyaka itari mike. Nta bindi wokongera ko kubijanye n'impanuro woha abantu kugira bikingire iyo ngwara y'igisukari? Bon, ico no kongera ko cambere nibaza ko ariko akore n'ufa naco nyene muca mukibaze muganga akazonyunganira. Ingwara y'igisukari ni ingwara tabonana n'umuntu agoma ari sedentaire, kuvuga nk'abafishe uburyo ari mu modoka, avuye mu modoka agiye mu biro, avuye mu biro aje n'imodoka ashikiye muri salari yirabe televiziyo. Ingwara y'igisukari ni ingwara kugira mu bandi neza, ni ingwara utegereza kugirisha muvuma, kuvuga sport marche vraiment ukayigira naho ugira 30 minutes mugabo ukagira marche kenshi giriyeremo. Iyo marche rero sodere mu bya sport gatoyi la marche urashobora marche isanzwe umuntu se yatanga ufisi mugabo nziza ugikomeye ugira icyo bita marche sportive, kuvuga ukanyaruka ukora marche itangura kuri sportive kuri vitesse uragirako n'ingene upoza ikirenge. Faut commencer par pied et se redresser par nozela partie imbere y'ikirenge. Ndabiruka kera murambabarira terme technique araho zingora. Reka ico ca siporo cyo tukigaruka ko ubandanye tubwira utundi turorero. Ica siporo ni kibazo mapfa ndakubaza kuko hari kibazo gikomeye cyane ku bijanye n'ingwara y'isukari. Ubandanye tubwira impanuro woha abantu kugira ngo ntibafatwe na diabete. Impanuro no abantu rero kuzerekeye kwirinda prevention diabete biragoye kuko n'igihe ugufashe ntushobora kubimenya buno nyene mugabo sokoze nyene interne ifore ridwiro minimum, kuvuga ivy'inzoga, ivyo zo kunywa amatabi, ivyo zo kuba wicaye, ivyo by'ibintu by'amasukari cyane. Ona nk'abana benshi usanga baguma birira ibintu by'amabiswi ibintu nyene by'imikate byinshi birimo amasukari. Ivyo vraiment no kubigabanya naho naje abana ndabibabwira ntibavyumve kuko abantu bakuze bo nibaza ko kenshi atari cyane. Hanyuma en général il faut manger équilibré uko bita alimentation équilibrée. Ivyo ngira ngo yoba chapitre cyane yobugwa n'umuprofessionnel de la santé. Merci. Oya kurekura utageze ico bivuze ko gitoya kugira ngo utubwire ni irihe sano riri hagati y'ingwara y'igisukari hamwe n'ibyo umuntu afungura. Urumva ibi dufungura hariho umugwi w'ibintu bavuga ko uri mu isukari kandi wumva nawe ko biri mu isukari. Ivyo no kubirya, ivyo no kubifungura, ego no kubifungura kuko biba mu isukari kandi bifise n'izindi elements. Mugabo mu gufungura ntiwibagire imboga. Bavuga ko umuntu wese mu isateza kurya imboga, utegeza kurya fruit, imbuto canke ivyamwa, utegeza kurya n'ivyo bindi rero bavuga ko ari kubirya ubwiguza. Les pourcentages nozibaza ko muzozi baza les professionnels de santé. Merci. Ikindi kibazo barabaza ngo mbega iyo umuntu abandanije anywa inzoga cyane birashobora gutuma ingwara y'uburyo bwa kabiri type 2 ibandanya imugirira nabi, canke umuntu anywa inzoga nyinshi arashobora kurwara ingwara y'igisukari? Sinovuga ko inzoga nyinshi zitera igisukari uko ari abazinywa
batagwara ngo bagwara izindi ndwara. Inzoga nyinshi zambara indi, aya mapancreatite yose n'ibiki, indwara z'igitigu n'iki, inzoga nyinshi zambara indi. Urabizi nuko icupa ryose ry'inzoga bandika ngo il faut boire avec des responsabilités. Bon, rero inzoga reka duhere ku kintu cya mbere mu diabetike adashobora kwibagira. Umuntu wese washaka baravuga meme ini quantité do amazi umuteza munsi. Icyo nari nakibagiye muri za zo gufungura ko nayo nifungura amazi kubera iyo sukari uko iduga niko inywa amazi menshi y'umubiri, kandi umubiri nawo ukabuze yuko byinshi ari amazi, ibibugize byinshi ari amazi. Rero hariho amazi umuntu adashaka kwihuta gusa entre litre et 3 litres. Ku bindi birema by'inzoga nitubirangire ko inzoga uko zinywa cyane usanzwe urwaye niko genda directement vers les complications. Urumva tushikira ama complications yakiri kare. Cyane ko zinywa cyane wo zinywa mukagira sport nubuge ya sport ntubukishoboye. Na appétit urazi ko umuntu w'inzoga appétit iragabanuka ugasanga no kurya nakirya. Donc inzoga nyinshi tuzikuremo nabose barabizi no kwico biranze ko yuko ari ukunywa beguze. Urakoze. Begajya ibintu byo gucanganyikirwa mu mutwe, ibintu bita stress birashobora gutuma umuntu agwara indwara y'isukari. Urakoze kubaza ico kibazo. Stress yo si indwara y'isukari gusa, bibaza yuko tuma ibintu byinshi bitagenda neza mu yumvira byogenda razi ko umuntu azitse baciyumvira neza. Bon, ese rero nk'umudiabetike wewe yagize stress biduga byumva ugize ubwoba ugize iki bica biduga biraduza cyane niyo ugiye kwa muganga cyangwa bajya bafite BP yafite umutwe muhira azabona biduze, ariko cyuje ku stress aho katubwira marche yamaze ukabikuramwo. Nubwo nyine stress rega iragoye ku none ubuzima bw'umuntu, stress iragoye kwedita ariko urumva na stress ntiyamba ari negative. Ngira turagutakaje ku murongo ivyuma n'ibisezerana inge gato dusubire tumurondere. Halo? Ego? Twari tugutakaje ku murongo. Ariko ubu ni sawa. Ego. Ariko ushaka kivuze ko umereje ko kuri stress positive. Ariko ndabaza ko mwumvise iyo itandukaniro rya stress negative ari yombi na stress positive. Twabyumvise wacu ugenda byinshi ntwagize. Nariko ndababwira ko stress uko nabitanguye nababwiye ko stress si indwara ya diabete gusa. Stress yita ibintu byose no kwiyumvira umuntu ari stress n'abaciyumvira neza. Rero diabetike wo stress irabiduza cyane umwanya muto ugasanga umengo no mu mutwe urashanganikiwe. Arico gituma ari kuyevita grand maximum bwabo iragoye no kwivita kubera ubuzima bwa minsi yose abantu baba barimwo, ariko no kugerageza umuntu akayireduza vraiment umuzeye maximum. Bon, rero niko ndavuga ko stress itamari negative. Rero stress positive niko nanganga karorero nk'uburindiriye nk'umushitsi wifuza umwanya atarashika abari mugabe bari stress positive. Urindiriye nk'umuntu n'ikintu cyiza kigushikira bakubwiye tarashika abari stress positive. Yamari negative ariko na stress positive abaho. Ariko turavuga ko stress negative uko ari yo mu diabetike no ku bandi bantu wanje muri rusange. Ariko mu diabetike nibara kukwera biraduga cyane. Hari n'abaca babasha gutubwenge gatoyi kukwera byatuze cyane basanga barokikwa kwa muganga muri cyo gihe. Rero no kwa muganga cyo ntavuze neza iyo diabete yaduze cyane uja muri reanimation. Iyo byatuze cyane bishobora guca bibloka amafrigo muri cyo gihe kwa muganga. Mu diabetike byaduze cyane akandura malaria ni kwa muganga. Byose utarose muri utarose kibanza muri reanimation ivyo rero bishikare kambarere. Bavuga ngo burya ngo indwara y'isukari irafise ingaruka mbi ku mbanyi iyo umuntu yibungenze afise diabete. Ikibazo vraiment ikibazo urumva jewe nagombye kuvuga ivy'umuntu abamwo n'ivyo maze kumva bagiye abagenzi baba diabetike bameze na information umuntu amaze kuronka kuri ndwara. Ariko kuri ivyo vraiment c'imbanyi naco ndakizi ko cyane, ariko biteze ko ari kibi cyane kuko ushobora no kwanduza umwana akavuka ari diabetike. Umuntu afise imbanyi mu diabetike ategeza guca yegera muganga cyane kugira ngo amusubize neza, kuko bishobora gushika ni byinshi tumaze kumva imbanyi zishaka kuvamwo bimwe n'ivyoye mugabo. Cyo gituma je nagumye mvuga yuko mworondera muganga karifiye nyine akaba ari we muzubaza ico kibazo. Murakoze. Sawa, urakoze. Reka tugaruke kuri kimwe cyo kugira ikarashishi. Wari watubwiye yuko ariho
ubwoko bwa siporo umuntu agwaye diabete yokora cane cane nko kugenda iyo ariko aratambuka agashiramo utuguvu. Wotubwira ibindi umuntu yokora nka siporo nyene iyo siporo yo umuntu yokora umuntu aremerewe kugira siporo iyo ariyo yose afise diabete woyivuga ko ico kintu siporo uyigira suivant kandi uyitanguye uko ubanda ukugira ni kumva ngo usiganutse kubera ya sukari biri biramanuka na ya stress bamaze kumva ntuzere bienfait de sport muga twagutakaje ku murongo sinzi ko utwumva. Alo ndaho ndavuga niyo sport rero ni abantu bose bashoboye ko ari marche muga ukayigira de façon sportive kuvuga la vitesse hanyuma ukagenda n'amaboko ya balance normalement umuvuduko mu Kirundi ugenda urafata amaboko yamwe yashira inyuma yandi nyuma ugashiramo umuvuduko nyene nk'umuntu ariko aranyaruka ugenda normalement ugashiramo ingufu hanyuma ugaca mu kugenda sportivement tu commences par le pied et tu te redresses sur le talon non la pointe du pied izo turi kumwe yego ndiko muvyumva neza zirashira mu Kirundi bimwe ngira ngo ariho nk'abari kwaratwumviriza hapa bigora kumenya ivyo noze ikifaransa urumva rero nka repartie du pied ziragoye kuvuga mu Kirundi no kuvuga ibice bigize ikirenge umuntu akagenda arabikora arabahindukiza ukuntu oya utanguza ndoromerega uko umuntu ateza kugenda niko Imana yamuremye utanguza nuzeye upye intango y'ikirenge yego igitinsiri voilà ugaca birodressa ugaca urumva se automatiquement uca birodressa kunuze ku ntango y'ikirenge yego hafi y'amano ugaca ugenda uko wumva ufite inguvu ukanyaruka bavuga ko nawe wogira minute atakibazo ubwo ukabigira kenshi ubishoboye ukagira isaha ariko ukabikora kenshi. Okay, urakoze cyane. Mbega none umuntu iyo afise ingwara y'igisukari bavuga munsi ya kane kundwi yego ariko n'izindi siporo ashaka kuzikora suivant ingene ubishoboye suivant uze bose uko bishoboye bijanye n'imyaka ariko naho nyene rero hariho akandi kantu ka restriction ka même ntugire byinshi kuko ndabona ugize byinshi bigira kenshi kugira ntiwe pfize cyane mu biro usanzwe uri deja faible. Okay, umuntu none afise ingwara y'igisukari akaba afise n'akazi yo kwigenza gute mu kazi afise ingwara y'igisukari? Ndabora akazi cyo notangura kwa akazi nawe kabuza siporo bakazi kanafise amasaha gaherera hanyuma iyo umaze kumenyera siporo mbera nka vyari babonye urumogi unaruheba ni entre parenthèses mugabo kica kiba icumuzo gomba utaye n'imodoka baje bamute yaje shike saa mbiri cugerageza imodoka wiri mu biro cugerageza ugire 30 minutes 45 minutes ine zose birashoboka kwazi naho gufungura rero ifo gufungura cyane kuvana n'uburyo bagari ifo gusanzwe bibi hama gufungura no twavuga gufungura buke unzi umuntu afungura ngene babiri gabuye cyane imboga bavuga imboga yuko vraiment kuziga cyane bavuga yuko to urantuze hatoburamo agafuyi naho kubura rimwe ntikabureka ntihage mugabo nk'ibi by'imiceri bizamafu ibiziriki navyo nyina bifungura mugabo kwifungura muri ntuze ntubi cyane ni kuvuga yuko ari umukozi basanzwe babagaburira ku kazi yuko atotinya kuvuga yuko agwaye ingwara y'igisukari kugira ngo bamugaburire ku kazi bijanye n'ivyo umugwayi w'igisukari akenera. Ingwara y'igisukari nayivuze mu vraiment singwara stigmatism batisha kuntuze ingwara y'igisukari nibaza yuko atakibazo nibaza yuko ni ingwara yagora cyane ko abantu bamenyera za sida n'uyu munsi byaragoye ariko ingwara y'igisukari nakitera ikibazo ngo umuntu abifise ku kazi cyageze gute kubera ubu nk'umuntu nk'abandi hari n'abantu benshi bikuragenda batamenya aho wamuritse rero nka jewe sinzi kurambona ugira ngo hari ikintu cerekana ko mfite diabete ndoga nigira ibyo bidigira siporo yego ariko bityo ubusayo arategeza kubivuga kubera agiye kuri ivyo bindi akabijya nko bandiko bararya bakoze. Okay, none nuko nubwo twari twabivuze hari ikibazo cyo kigaruka kivuga biti ni ikihe kintu ukibonye ubwo nyene ucumenya yuko ikimenyetso cihuta uvuga uti nk'ubu ndakibonye ninca nirukanga kwipimisha ko ari ingwara y'igisukari iki ni kihe kimenyetso uvuga uti iki kintu kirihuta mbere kurusha n'ibindi? Ikimenyetso ca mbere bavuga kugenda
kabiri mu ijoro naho bari byo wanyoye byinshi kuko hari abantu banywa inzoga nyinshi mugabo akarati ntasohoke mu ijoro agasohoka rimwe icyo kintu baravuga yuko abisi ubonye bibaye kabiri gatatu baravuga yuko vraiment ari singa diabete ukabona utaye ibiro ukazubona urataye ibiro cyo kugenda kwa muganga kuko hariho harimo ini cause ushaka kwizana gucyoye ibintu nenacibagiye gatoyi ibintu byo kamabate mu ijoro ugasanga urumye mu kanwa turi kumwe yego ndiko ndabona ibintu byo kuma ugasanga urumye mu kanwa mu ijoro byoye ibimenyetso simusiga iyo ngwara y'igisukari. Mbega hajya umuntu iyo agwaye ingwara y'igisukari hari igihe bishobora kumukora mu mutwe ugasanga hari ibintu bimeze nk'ibiparangana mu mutwe za ngwara ndagira gatoya ku masinye umuntu yumva yahorana ingufu akumva ingufu ziriko ziramuheramo akumva ntagira kandi atakindi yumva cyane ifo kunyorokera kwa muganga barabe bakwishuka ariko naryo biza diabete biratuma umuntu abura agati kuri icyo kibazo iyo umuntu agwaye ingwara y'igisukari hari igihe bimutera gucanganyikirwa mu mutwe akasanga agwaye ingwara yo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe bwiwe bwo mu mutwe bumera gute mu bisa hari igihe mu mutwe usanga bimera gute ufashe ingwara y'igisukari ukabihuza n'ubuzima bwo mu mutwe umuntu barisi agize ubuganga urazi ko umutwe w'umuntu kugira ngo ukore utigeze mu maraso uri irigeze ifite mu maraso bitakuya birima bavuga yuko umutwe w'umuntu umaze 3 minutes ata amaraso ronka memoire shifudika yose 3 minutes amaraso yahagaze adashika mu mutwe amaraso umutwe uhagarara hose memoire bihagaze kandi seramo urazi niba ivyagese n'umutwe wonyene uziviye ubuza amaraso iyo uzivye urazi ko acha by'amapesi urazi ko hari apesi ubwoko bubiri apesi yuko umuti ushaka kuziba canke ugaturika rero ayo maraso aja mu mutwe naho nyine ateza kuba afise ibipimo byose iyo agiye mu mutwe amaraso y'amazi canke y'isukari umva ukwinjira neza rero birashika yuko ngira bibaze ko ushaka kubaho ya demence diririye diabete ndavyibaza neza uramaze kubona n'umuntu yaborewe wenyine kubera amaraso ayuzuyemo inzoga urabona ko mu mutwe atamera neza harimo nawe umengo basaze nico nabivuga ko murakoze urakoze mbere yuko ndakurekura reka nakwaze ikindi kibazo ugereranije nk'igihe watangura kuba urwaye ingwara y'igisukari ukaraba gushika n'ubu hari n'amakuru ugenda uronka ajanye n'ibijanye n'ingwara y'igisukari hari aho ubona hoba harabayeho ibintu by'ubuhinga ibintu by'iterambere mu bijanye n'ingwara y'igisukari je d'abord imiti itanguye kera atari kera kubera ariko urazi ko no kwa muganga bavuga yuko ari imiti troisième generation zizantu za mare zazibye cyane aho merereye ubava ko natayemera uriya silence ntibawuguha iterambere ryarabaye kenshi muri iyo myaka yose uzi ko ubuganga ari ikintu gikomeye cyane hari aho asomye ndakunda kuza ndasoma ku ndondera nizo documentation sur bavuga yuko hari nk'abakoze i Burayi urazi ko ibintu by'ibikoko ubu basigaye bakora formule inka ikaba ari formule abantu bakoze cyangwa ingurube cyangwa ikindi gikoko nyine rero bavuga ko hari nk'abakoze irimo amata barimo insuline kandi insuline imene urazi kuzerekeye nk'abageze guteza izo nshinge za insuline pour équilibrer isukari mu maraso urazi ko kera bakoresha insuline ivuye mu ngurube ariko ubu insuline bakoresha insuline ihuye nyine na insuline rero byobora kuba byarateye imbere urabona nk'ibyo by'imiti ubona nk'utwo tumuze kubera bamaze kubona ko byitezwe n'abantu benshi nk'utwo dupimisho batanga kuri gusa urabona yuko imiti bayegereje abantu vraiment nk'abajenerike arazimbutse cyane yandutse ya diabete yego ikindi nacyo ndagira mvuge cyane mu makomplication ya diabete urazi ko ajamo nantuze na hypertension hypertension ibivuye kuri diabete hypertension no kuvuga umuvuduko w'amaraso ari ingwara mbi cyane nayo nyine bayita paradisiaceuse ishaka kwica batasi n'icyo wabonye
ikindi nagira nongere ko nuko je nari kumwe ndavugana n'umuganga arambwira nta consommation excessive d'alcool atabagiste n'abandi yavuze yuko ati izo ndwara ni indwara basigaye bita des maladies disciplinaires donc uri discipline zirakubabaza uri discipline gendana mbere twari twavuze ko ushaka gukira makarare mu bishoboka uti rero muri make ikiganiro turiko turagisozera umwanya waduhaye turawugushimiye ariko ari akajambo dushobora kuba twibagiye mu biganiro twagiye tubaza cyangwa mu bibazo twabajije akandi kajambo kanyuma woshikiriza abantu bariko baratwumviriza nakahe akajambo kanyuma noshikiriza impanuro turazisubiramwo tarenza vraiment zingene tubaho mu buzima bwa misi yose izo z'inzoga izo z'amatabi impanuro no kuja kwa muganga mukabonana mubona ko gwaye diabete bivanye n'igipimo c'amaraso kibizinze navyo nyene impanuro nuko ba association isi yose mu bihugu no kw'isi yose bogerageza bagashikira amareta nka babira amaze kubasa ariko niba kenshi sensibilisation bose bakinisha benshi bayimenya baramaze gushizikana hanyuma indaduro no bongera ngatanga nuko abantu bose barakushanya kubera vraiment nk'uyu basubone kumeza amavema bagira umutima wo gufashanya ibaze hageze nko umuntu bamucukugu abaye firme kandi ashobora gukora yego murakoze rero ni muri ubwo buryo ndwara twoza tubana nayo amaze gushikira nabo no kandi ko bigenza kugira ngo bayimenye kare cyane bayirinde murakoze cyane murakoze cyane no hanyuma dushobora kubakenera tugasubira kuba yakara mukaba mukoze cyane kuri umwanya muduhaye abantu badukurikiye turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye ariko umuntu yaba afite ikindi kibazo tutashoboye kwishura ngaha yocandika kuri commentaire kubera kino kiganiro turaza kugishira ku mbuga zacu arizo Itara Burundi wanditse muri YouTube na Facebook turaza kugishira no kuri Twitter no kuri site yacu wezi3 akaburungu Itara Burundi akaburungu.com n'ibindi bibazo muba mufite bijanye n'indwara n'izindi ndwara nimureke kutwandikira muri commentaire canke mudusange inbox turaza kubaha aho mwoca kugira ngo mushobore gufasha umuntu twaberetse ukuguru kwiwe naho ubutaha murakoze mwari kumwe na Jerome Kazabukeye hamwe n'umutumire wacu Yego ko Jean Pierre nkabanongeye nkabashimira murakoze cyane ego naho ubutaha